bakunzi ba Radio Black FM ndongeye kubaha mwaramutse bivaye naho muherereye reka ndabahe mwiriwe uno mwanya mwiza w'intahe zanyu ndabibutse yuko intahe zanyu mushobora kuziturungikira ku 65 amajana 69 amajana 69 cyangwa se mukatwakura tukabasanga aho muri kugira mushoboye kudushikiriza intahe zanyu. Ijwi ni giwanje Ahmela ariko amajambo na Vanessa. Jiwe Vanessa ndumwigeme gushika uno munsi nk'abafize imyaka 35. Nimwumve yuko niyita umwigeme mfise iyo myaka yose mugabo sinorohewe mu buzima. Inkuru yanje no kuyagenze. Jiwe Vanessa nakuriye ruguru nkurira mu ntara ya Ngozi aho nukuri nanje nari ndyohewe nk'abandi bigeme aho nanje nari nifuza urugo nk'abandi aho jewe nari numva yuko ninashika mu rugo nzokora uko shoboye kose kugira nshobore kuba umufasha mwiza nshobore no kuba umuvyeyi mwiza. Ariko murumva yuko ku myaka 35 ibintu ntivyoroshe ntivyagenze nkuko nari nifuza. Nagize gutya ku myaka 18 ntangura kureshwa murazi yuko ruguru tugenda hakiri kare ntanguye kureshwa nukuri ibintu byagenda neza gushika naho baca mu irembo bakaza kunsaba mugabo misi yose bamaze kunkwa bamaze gutanga inkwano umuhungu yaca yitaba Imana. Vyarabaye ku muhungu wa mbere biraba ku muhungu wa kabiri biraba ku muhungu wa gatatu ku buryo batangura kuntererekeranya Ngozi yose ndamenyekana yuko ntera umwaku. Hari ikintu caba kikansitaza hari ikintu caba kikanca umutima iyo bose bari ku bantu ngurutoki bavuga yuko ntera umwaku. Nibajije ikibazo kimwe ntimbega jewe Vanessa sinavutse nkuko abandi bavuka. Mbega uwo mwaku uba warazananye he? Mbega ikibazo no wafise ni cahe? Ndababwiye yuko batanguye kuza kunsaba irembo ku myaka 18 nakwijije imyaka 25 atanukimpa ni gwere. Umunsi umwe nafashe mama ndamwicarika ndamubaza ati mama mbwiza ukuri none jewe uyu mwaku nuwo navukanye cyangwa se numwaku waje nkuze. Mama arambwira ati ivyo ntaco ndabizi ko mwana wanje. Ariko narabona neza na neza mu maso ya mama yuko ariko arambesha. Naragiye ndabaza masenge ndamwicarika ndamubaza ati senge mbwiza ukuri mbega kuki jewe abaje bose kunkwa mu gihe batanze inkwano bose baca bitaba Imana bimeze gute? Masenga ambwira ngo genda ubaze nyoko. Maze masenga maze kumbwira ngo genda ubaze nyoko cyambere ikibazo gikomeye cyane. Ndagenda ndasubira nicarika mama ndamubwira ati mbwiza ukuri utambwijije ukuri nta gishoboka hagati ya jewe na wewe. Mama yaraturikishije ararira arambwira yuko nubwo ndi imfura bitoroshe yuko baronka umwana yuko yagiye mu mangetengete maze bakamubwira yuko umwana w'imfura atazopfa arongowe mu gihe ari umukobwa mu gihe ari umuhungu naho atazopfa arongoye. Maze kuvyumva gutyo nararize indoto zanje zose zigwa hasi. Ndavuga ati mbega mama kubera iki wemeye ibintu nk'ivyo nube warapfumureka kuvyara? Mama yarambwiye ati nanje nari nifuza umwana rero sinari kureka kwemera ayo makondisiyo bariko barampa. Nukuri nararize numva yuko no komoka. Muri uwo mwanya nari mfise imyaka 25 nari umutenja kuba kwa masenge. Masenge arambwira ati ivyo mama wawe yakubariye nukuri kose. Masenge yarambwiye ati niwihangane mwana kuko abavyeyi bawe bompi bari babizi. Abavyeyi bawe bompi bari bazi ingaruka yuko umwana w'imfura bazovyara atazopfa arongoye cyangwa se ngo arongogwe. Ndamaza masenga ati none bariyumviriye yuko uko nyene bakeneye umwana wabo nawe azokenera uwundi mwana. Narumvise binsize maze ndamubwira masenga ati none hoho baravuze yuko umuntu ashobora kuronka umwana akabaho nubwo ntazoba narongowe. Masenga aravuga ati ivyo ntaco ndabizi ko. Nukuri navuze ati reka nipimire ko ndabe basi yuko nubwo ntazorongogwa nubwo abavyeyi banje bantanze yuko ntazorongogwa
basi yuko noronka akana. Naragiye njaho ntangura kwisesagura, ntangura kwiha abasore ndabe yuko notwara imbanyi. Muganda wabwirije ukuri yuko nkwijije uno munsi imyaka 35, haheze imyaka 10 nisesagura, narabuze niyikoroka. Sindi burongogwe ntibikunda, sindi buvyare ntibikunda. Naragerageje kenshi kwiyahura ariko vyaranse. Mfise amaganya, nabuze ico ndi bufate, nabuze ico ndi bureke. Narumvise yuko kuri Radio Black FM batanga intahe. Ndavuga ati nukuri ivyo mbayemwo, nta muntu numwe no kwifuriza yuko yo nabibamwo. Nta muntu numwe no kwifuriza kubaho ubuzima mbayeho. Nta muntu numwe no kwifuriza kutazofata shwa y'ubuzima bwiwe ngo bashise ufate riske y'ubuzima bwawe. Ni kuvuga ubuzima bwanje bwose abavyeyi babutanze ntaranabaho. Bega ndabigireki. Ngirente. Hari ico mfise ndi buvuge, hari ico mfise ndi bukore, ntaco mfise. Nabohewe amaboko imugongo. Ariko kubw'ivyo hari benshi bobo nshobora kurokora ubuzima bwabo. Nico gituma nashimye gushikana intahe yanje. Bavyeyi muje kurongorwa mugateba kuronka abana. Ntimujane n'ibiyagayaga, ntimujane n'abababesha ngo mutange abana banyu. Kuko abo bana nabo nyene bashobora kwifuza kuronka abandi bana. Bega bizogenda gute? Mbega uriyumvira kuri kazoza k'abana bawe? Mbega uriyumvira kuri shwa ufashe uno munsi? Mbega uravyiyumvira ko? Mbega we kugira uryoherwe kazoza ku mwana wawe koko kazoba gute? Murabanza muyumvire ico mugire mutange nico mugire muronke yuko vyose bingana. Murakoze. Intahe yari iwanje Vanessa.